Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu. Nizere ko mwaramutse amahoro, ndabona mu maso yanyu hasa neza. Naje ndashima Imana kuko niyo yavyemeye ko buri muntu wese agera hano mu ikoraniro ryayo ashima Imana. Ntabwo byari byoroshe muri iri joro kuko uravye imitego Satani atega buri muntu, nubwo tutayibonesha aya maso aya nubwo utabuyibona, ariko Imana ikuyeho gatoya gusa kugira ikwereke, wosanga ivyari birondera ubugingo bwawe ari byinshi cyane, ariko Imana ikakurinda atari ukugororotse gusumba abandi, reka ahubwo ari kugira neza kwayo gusa, ari urukundo rwayo dukunda, ikatwemerera kubona igitondo ciza. Ni byinshi umuntu ashobora gushimira Imana. Mwibuke ko hari benshi cyane baryama bafise imigambi yaho bazoja, bazokora, ingendo bazofata, ariko nibikunde ko bikangura, ukumva bazirutse bavuga ngo kanaka yaraye yitavye Imana. Ikibazo rero nuko babesha ngo umuntu yitavye Imana batazi by'ukuri ko yagiye mu ijuru. Kwitaba Imana umuntu ayitaba akiri muzima, agifisa amatwi n'amaso bireba neza no mugongo wategereza. N'Imana imuhamagara ati kanaka va mu vyaha, n'abakita bati sabwe ati ndabivuyemwo ndaje kwihana. None ngo witavye Imana wapfuye. Iyo mvugo by'ukuri babazi ko umuntu yitavye Imana by'ukuri ntabyo buzi habanamba, kuko iyo umutima w'umuntu umaze guhagarara, impemu zamutera guhumeka canke kumera neza zikamuvamwo, ico gihe inzira ziba ziri imbere y'uwo muntu ziba ari zibiri, kandi ntabwo azigenderamwe zose icarimwe, afata imwe. Iyo wakoze ibikorwa vyiza, ugupfa kwawe ni ikimenyetso c'uko impemu yawe igiye mu ijuru, igiye muri paradizo, hahandi Yesu yategura, hahandi yabwira wa musuma yarabambanywe nawe ngo uyu munsi turabana hehe muri paradizo. Bivuze ngo abantu bapfuye gushika ubu baja muri paradizo y'Imana, ariko imbere yuko Yesu abambwa, abantu bapfuye bahambwa mu isi nyene bisanzwe, bakabahamba. Nubu iyo bapfuye barabahamba, ariko ukubahamba kw'iki gihe bitandukanye no kubahamba kw'imbere yuko Yesu apfa. Iyo bahanze iki gihe umuntu apfuye, bahamba iki gisura cyo hasi gusa, iyi kava yo hasi, ariko impwemu ziri muri we ziba zagiye muri paradizo y'Imana yateguye. Rero kera hoho byose byahambwa hehe? Mu kuzimu. Igihe Yesu rero apfiriye akaji kuzimu, yaragiye kugwana intambara kugira ngo ibyo byose, izo mpwemu zose z'abagororotsi ziveyo, noneho ziduge muri paradizo, aho zizovayo kuri wa munsi natwe tuzoduga mu ijuru. Nugushima Imana rero cyane, kubera ko iyo ubonye bukeye uramahoro, ushima Imana, ubundi munsi ukiyongera ku myaka ufise, byari by'igiciro cyinshi cyane, byari byo gushima Imana cyane, kuko haba hari benshi mw'iryo joro bari bafise ingendo, mugabe gahora n'amasanga ntibagire iyo bagiye, kandi bari bafise ibintu byinshi bagiye gukora. Ibaze nk'umuntu ugasanga avuye mu iki gihugu agiye muri Afrika, yamaze kurungika amamiliyoni n'amamiliyoni kuri konte yiwe, agiye kugura urupangu runaka, mugabo yagera mu kirere indege ikagira impanuka ntarokoke. Bivuze ngo ya migambi yaragiye gukora irahagaze, ntabwo ibandanya, kandi nihataboneka uwo kumusubirira, ya mafaranga yose yarungitswe kuri konte azobandanya ari yanyene uwo muntu yashikirijwe iyo konte. Urumva nibyo gushima Imana cyane rero iyo tubanye twagiriwe ubuntu n'Imana, mugaca tura amahoro. Suko ibiduhiga biba byaretse kuduhiga, oya habanamba, ahubwo n'ubuntu bw'Imana tuba twagiriwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tugiye gusangira rero amajambo y'Imana atari menshi kandi atari make, ariko ndazi neza ko buri muntu wese niyumviriza neza araza kumva mu ijambo riri bumufashe. Tugiye gusangira hamwe amajambo y'Imana, twovuga ko tuza kwishimikiza ku majambo avuga ngo ukwizera utarinze kubona, ukwizera ivyo utarabona, ukizera ko bishoboka. Akarorero, iyi Mana turiko turasenga, uretse abanyamwuka, uretse abari mu mpemu, nibo gusa bayibona n'imiburiburi bakagerageza basi kuyibona, ariko abandi turizera kwiriho, turizera kw'ivyo yaremye bihari, turizera ko ibyo iriko iratubwira izo dukorera izobikora. Bwana Yesu asifiwe. Ibyo tukabyizera nubwo tutarabibonesha amaso yacu,
rero tugiye gusangira hamwe amajambo y'Imana avuga ngo kwizera utarinze kubona, ukumva ikintu ukizera ko kizobaho kandi Imana yagishitsa ugasanga bikugiriye ikimazi, bikugiriye akamaro kanini cyane kubera ko wacizeye kitarabaho. Iyo turavye muri Matayo igice c'8 umurongo 8 tuhasanga inkuru y'umugabisha w'abasodijana yegereye Yesu akamusaba ko yoza gukiza umuhungu wiwe w'ikimuga, ariko ntiyigeze ashaka ko uwo Yesu agera mu rugo rwiwe. Yaraje aramutakambira aramubwira ati rero ndafise umwana w'umuhungu w'ikimuga agwaye, ndashaka ko woza kumukiza, ariko vuga ijambo rimwe gusa, utiriwe naza n'umuhiri wanje, ndabizi neza ko aza gukira. Mbega muzi byagenze gute none? Iyo usomye ku murongo w'8 haravuga ngo umugabisha aramwishura ati mugenzi, ntibimbereye ko winjira mu nzu yanje, vuga ijambo gusa uwo muhungu arakira. Uwo yizeye ko Yesu niyo yovuga ijambo ryonyine rimwe gusa uwo muhungu aza gukira, arabyizera muri we. Mbere atanga n'akarorero ati rega nanje mwigisha, ati nanje ndafise abantu ndongoye, iyo mbwiye ngo kanaka ngo genda aragenda, iyo mbwiye kanaka ngo kora iki aragikora. Ati ubwo rero nawe niyo wovuga ijambo rimwe ryonyine gusa, ndabyizeye ntashidikanya ko uwo muhungu ashobora gukira. Kandi ni by'ukuri koko iyo bandanije ugasoma mu ico gice cyo muri Matayo 8 guhera ku murongo wa 5 kumanuka, ni by'ukuri koko uwo muhungu yarakize kubw'ijambo rimwe gusa Yesu yavuze. Rero aha hantu ngo herekana ukwizera gukomeye cyane kw'ijambo rya Yesu n'ububasha bwiwe, utarinze kubona igitangaza haba ku maso canke ngo ubone ikimenyetso cyuko ukuboko kwa Yesu kwakoze kuwo muntu. None wimwibaza yuko iyo uwo muntu iyo uwo Yesu agenda kuwo mugabisha w'abasoda, wibaza yuko atari gukoza ikiganza kuri uwo muhungu akavuga ati ndagutegetse ubumuga bukuri ko nibuve ko ukire? Yari kumukoza w'ikiganza, ariko yavuze ati ngo ntibikwiriye ko wiri gurinjira no mu nzu yanjye, vuga ijambo rimwe ryonyine gusa. Iri jambo riratubwira iki none? Riradusaba ko twebwe abantu dukurikiye Imana, ya Mana tutazi, ya Mana tutabonye, ariko kubera ko turi mu mpwemu turayizi kwiriho, kubera ko ibitangaza byose igihe dukorera turabibona. Kandi hari benshi geni turenganisha ingwara nk'ubu hangarorero, hari igihe Imana ikubwira ati wewe nzogukorera iki niki niki, kandi koko wabiraba ikagikora. Hari n'igihe ubusanga umaze imyaka 10 ukamaze imyaka 20 utazi ko iyo Mana ikora ibitangaza, mugabo wazokwiza umwaka wa 33 34 wa 40 wa 50 ukagera gutyo kumva ngo igitangaza kiraje ngwiki, ugasanga wiyumviriye mu mutwe wawe, ugasanga ico gitangaza ubwiwe ntacyo wigeze ubona mu buzima bwawe, ugakekeranya kubera kuri mu ishusho y'umubiri, ukavuga ati kuko ibi bintu bizabaho koko, ati reka mbitegereze, ukizera ko bizobaho. Ariko wagira gutyo ukasanga bya bintu birabayeho. Iyo bibayeho rero uca wizera ati ni by'ukuri koko iriya yavuze yari Imana. Nuko ababambye Yesu batari bizeye ko ari umwana w'Imana, bagiye kumwizera bigenze gute? Bagiye kumwizera ari uko amaze kuvuga ngo data, aba bantu bankoreye, abantu abambambye ngo ntubaharure kwicaha. Yarabasabira imbabazi ku Mana ngo ntubaharure kwicaha. Mbere yo gupfa kwiwe aravuga ngo data, mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye. Amaze kubivuguka akamara gupfa, ngo isi yaratigise, habayeho gutigita gukomeye. Gutigita gukomeye, isi icura umwiza, burira, kandi ari ku manywa, hari 9:00 burira neza nkaho wongera ngo ni 2 z'ijoro, burira naho 2 z'ijoro zo mu cyaro muntuza hano hatagira amatara, ni usanga hatabona pa gukoresha igitara, burira neza, isi iratigita. Ngo mu rusengero rwaraho hari igihuzu kinini cyane cyari gifutse kugira ngo abantu bagiye ahera cyane gutanga ibimazi, gutanga ibitambo batababona. None ngo cyaciye gitabukamo kubiri kugira ngo buri muntu wese yigerera ahera kwisabira imbabazi. Icyo gihe ngo baraho barabibonye, ngo baravuga ngo ni iby'ukuri uyu yari umwana w'Imana. Nubwo twabipinze, nubwo yakoze ibitangaza byinshi muri twebwe tubibonesha amaso yacu, ariko ntitubyemere.
ariko ibyo tubonye abize teori bavuga ko uriya muntu yacumise icumu mu rubavu rwa Yesu ngo yari afite ijisho rimwe ritabona. Noneho amazi n'amaraso bivanze bivuye mu rubavu rwa Yesu bikorokeye mu jisho ry'uwo muntu arabona, ijisho rirakanura. Bimaze gukanura bagati mu mutima yariyumvira ati uyu muntu ankijije kandi ari umurambo yapfuye, ni by'ukuri yari umwana w'Imana. Ibaze umuntu yamaze gupfa yavuye mu mwuka ariko amaraso amuvuyemo akagukiza, yari umwana w'Imana. Baca barabyemera ko yari umwana w'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tubandanije gato turavye ibisobanuro by'iryo jambo kwizera utarinze kubona. Nuvuga ngo kwizera utarinze kubona bivuga kwemera no kwizigira Imana no kuvyasezeranywe mu ijambo ryayo, naho tudafise ikimenyetso cy'amaso canke icuko bizogenda. Kitwereka yuko ibintu bizoba kandi tukizera yuko ivyo Imana yavuze bizoba uko nyene, naho amaso yacu atabona inzira bizocamwo ukavyizera. Kubera ko iyo dusomye mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 20 kugera ku wa 24 turahasanga yandi majambo meza cyane. Turahasanga amajambo avuga ngo ariko yiyumviriye icyo Imana yamusezeraniye. Uwo ninde? Aburahamu. Ngo yiyumviriye icyo Imana yamusezeraniye ntiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera, ahesha Imana icubahiro, amenya neza adakekeranya yuko icyo yasezeranye ishobora kugikora. Nicyo cyatumye bimuharugwa ko nk'ukugororoka, ariko ntiyandikiwe wenyene yuko byamuharuwe ko nk'ukugororoka, ariko no ku bwacu bizoduharugwa ko nkako, kuko twizeye iyazuye Yesu umwami wacu imukuye mu bapfuye. Abaroma igice cya 4 umurongo wa 20 kugera ku wa 24. Ahantu hariko haravugwa Aburahamu. Aburahamu niwe yabwiwe ngo imuka uve hano ugende aho nzokubwira, kandi koko yarabikoze. Yarimutse aragenda atazi iyaja na hamwe, atamenya aragenda, ariko Imana yagiye ibana nawe. Ikindi kandi mwibuke igihe Imana iza irungitse abamarayika bayo bakaza bakabwira Aburahamu n'umugore wiwe Sara ko bazovyara nde umwana w'umuhungu Isaka, ngo akaba ari we amahanga yose azovako. Bwana Yesu asifiwe. Turi kumwe? Ngo akaba ari we amahanga yose azogira gute? Azovako. Ariko nyuma yaho umwana amaze kuba mukuru afise nk'imyaka 9-10 gutyo, kubera ko yari umwana amaze ko yo kwikorera ibintu ku muzwe akagenda, ngo Imana iramuhamagaye iramubwira ati ndakeneye uwo mwana wawe kumutanga kwiki ikimazi umume. Kandi kera rero ukuntu batangiye ikimazi kwari kugenda bakubaka igicaniro n'amatafari cyangwa se amabuye, bakacyubaka kigeze nka hano, bagahita bafata inkwi nyinshi bagashirako, bagacana umuriro, none bagafata icyo kimazi bakagikerera bakagirekako. Niko gutanga ishikano, niko kwari gutanga ikimazi ku Mana. Noneho Imana ibwira Aburahamu ngo ndakeneye uwo mwana nyene. Aburahamu ntanuko yiyumvire ngo none ko Imana imumpa yambwiye ngo niwe azova amahanga yose, none bwo nimutanga bizagenda bite ko nshaje ntazongera kubyara? Wapi, ntabwo yabyumviriye. Kubwo kwizera yaragiye aramufata, baragenda barajana bakora urugendo rw'iminsi myinshi, nuko gushika naho uyo mwana batatu none se data ko ndeba inkwi n'umuriro tubijyanye ikimazi kiri. Uzi ijambo Aburahamu yamwishuye, yamushiye ngo Imana yo mwijuru niri bwironderera iki ikimazi. Baragenda bashikayo, arubaka ararangiza, ahejeje ashirako inkwi, ashirako ni yacafata umuhungu wiwe aramuboha. Igihe yarashigaje kwari kugira iki? Kwari kumushirako, kandi kuko yaramuteruye yamushirako, yarasigaje kumukebizosi, yarangiza agafata umuriro akakubita hehe muri zankwi, umuriro ukaduga ugahitana ikimazi kwagitwara ku Mana. Asokoye inkota aho yitwaza inkota, ayisoko yagira kure, kuko Imana yabona mu mutima ikavuga ati uyu muntu uzamaye gato izo sara rihitanye, dikasamara gato yaguza izo zijya Isaka ntari hari. Ako kanya sokoye inkota, Imana ibona mu mutima iravuga ati Aburahamu agira bikore.
iravuga ati Aburahamu nawe arikanga. Kubera iki? Arabona Isaka yamaze kumuboha, nta wundi muntu bazananye ngaho. Acaraheraguza aravuga ati sabwe, ageze ati rero hagarika nuko zikiganza kuwa muhungu wawe, kuko menye gose kugira gute kunyubaha. Abona uyu muntu nibiki ahagurutse kukuraba, abona ngo mu gisaka cyari cegereye ngaho, abona ngo imfizi y'ikimasa y'intama ariyo ihari. Isaka baronse umucunguzi. Nukuvuga ngo ico gihe Aburahamu acafata ya mfizi y'intama ayitanga kwikimazi mu gishingo cande ca Isaka. Isaka bamutahana ari muzima, ariko ico gikorwa yakoze ngo Imana ikimuharura ko ukugororoka. Natwe rero Bibiri yivuze ngo ko twizeye Imana yazuye Yesu imukuye mu bapfuye, tukavyizera tutabibonye. Nta numwe muri twebwe ngaha dusumvye imyaka yarahari ico gihe, ariko ngo twaravyizeye, kandi ibyo kuri koko twaravyizeye, turizera ko Yesu yapfuye akazuka. Ico gihe ngo natwe twabiharuwe ko tubiharurwa ko nk'ukugororoka. Bwana Yesu asifiwe. Hano rero turavye mu vyigwa dukura muri Matayo 8:8, hari twabonye wa mugabisha w'abasoda yabwiye Yesu ngo ntiwiriguraza niyo utokwinjira mu nzu yanje ukavuga ijambo rimwe gusa, ngo ariko ndavyizeye kuwe umuhungu wanje ari bumere gute, ari bukire. Rero turavye mu byo tubona muri iyo nyandiko, nukuvuga ngo ukwizera utarinze kubona bivuga kwizera rero ngo nikubangamigwa n'ukubura ibimenyetso. Ukwizera ufise muri wewe ntabwo kwigera kubangamigwa n'iciyumviro cyoza muri wewe ngo mbega basha ngo kw'Imana ngimbwiye ngo izo nkizi ingwara ngo ayi imyaka 10 ngo ndavyizere ngo canke ndinde kwisaba ikimenyetso. Ukwizera ufise muri wewe yo gukwiye ntikubangamigwa n'ikimenyetso. Oya haba namba sinzi kwirija mu muri tahura neza ijabo turabyumva twese. Ukwizera ntabwo kubangamirwa n'ibimenyetso, kuko uwo mugabisha w'abasoda ntiyashatse kubona Yesu akora igitangaza live ngo agende kuri uwo mwana amukoreko ati ndabivuze ngo nukire. Oya, ukwizera ni kwa kundi kutarinda kubona ibimenyetso, ukabyizera muri wewe ko ikintu kiri bukoreke. Ikindi kandi ijambo ry'Imana rirahagije, nta nkomezi ziri hejuru y'ijambo ry'Imana. Icyo Imana yavuganye nawe we uri ngaha n'abatashoboye kuhagera, icyo Imana yavuganye natwe ntabwo turida kuvuga ngo none gabasha ngo Imana ngiduhe ikimenyetso cy'uko izobikora. Oya haba namba. Ijambo ry'Imana yavuze riciye mu kanwa k'abantu ivugisha nayo rirahagije, riratosheje kugira ngo twizere ko bizokoreka. Ikindi kandi ijambo rya Yesu Kristo lishobora gukora igitangaza aho uri hose, umwanya wari wose, itaravye ngo uri mu kihe gihugu. Ikabwira wewe uri ngaha nk'akarorero, wewe uri ngaha ikakubwira ufise umuntu ari hehe mu gihugu cy'u Burundi, muri Malawi, mu Bugande, muri Kenya, muri Zambia, muri Kongo, ikakubwira ngo umwana wawe ameze ukuntu, ikaguha ibimenyetso kugira ngo wizere. Ameze ukuntu agwaye ukuntu, mwama muvugana kuri telefone. Iyo Mana nta nimero igira, nimero yayo nipfukama, wicishe bugufi, wihane, usenge, isengesho riduge, nta bindi. Nta nimero ya 078 igira, reka. Ariko ikakubwira ngo umuhungu wawe iciye mwande mu bantu ikoresha, ikavuga ngo umuhungu wawe, umukobwa wawe agwaye ingwara inganuku, imyaka inganuku, ndakubwiye uyu mwaka ntuhera adakize. Ndakubaza, urabyizera ntubyizera? Uwo muntu aba bikubwiye hari ubwo mwe mwari musanzwe muvugana kwizo nkuru z'uwo mwana wawe, icyo kubuza kwizera ni giki? Rero ibintu byitwa ukwigangira muri twebwe ntibikagira umwanya muri twebwe ngo bitubuze ukwizera, kuko kwizera kukuri kurenga ibitekerezo byacu kugashika ku mutima w'Imana, kugakomanga. Imana yabibona ikavuga ati uyu muntu ayizeye pe, ngiye kumukorera igitangaza. Kandi
ikindi ukwizera kurashimisha umwami Yesu. Iyo wizeye muri we ukizera bishimisha Yesu. Kuko iyo dusomye muri icyo gice cya Matayo igice 8 ugaca usoma hepfo ku murongo w'10, Yesu amaze kubona uwo mugabisha uburyo yizeye, uza amajambo yavuze. Yaravuze ati ndababwira ukuri sinari bwabone ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Niko Yesu yavuze. Mu Bisirayeli bose nagenda abona sinari bwabone ukwizera kungana gutyo. Umuntu akambwira ngo vuga ijambo rimwe gusa niyo utakwiri kurinjira akakira. Ngo nabwere kandi kubera ko Imana iraba mu mutima yararavyo gisanga nivyo kuri jana kwijana arizeye. Kandi uwo muntu yarakize. Rero hari impamvu nyinshi cyane zitwemerera cyangwa zidutegeka kwizera tutarinze kubona. Hari impamvu nyinshi. Turebye nk'impamvu ya mbere, Imana irakora kubijanye n'ibyo yadusezeraniye naho tutarabona uko ibikora. Imana irakora ibyo yadusezeraniye, amasezerano yacu irayashitsa, irayashira mu ngiro naho twebwe tutazi uko ibigenza. Iyo dusomye muri Yesaya igice cya 55 umurongo w'8 n'uw'9, murambo bari ndiko ndakoresha umwanya nyarutsa cyane kuko sinifuza gutinda cyane. Iyo dusomye muri Yesaya 55 umurongo w'8 n'uw'9 niho havuga ngo kuko ivyiyumviro vyanje, uwo ninde? Ntabarije uyu uhoraho Imana yo mwijuru, ngo kuko ivyiyumviro vyanje atari byo vyanyu, ngo kandi inzira zanyu atari zo nzira zanje, niko uhoraho agize. Mbere nk'uko ijuru ryitanguye isi, iri jambo ngo ryitanguye ni nk'uko bavuga ngo kuko ijuru ritegeranye n'isi, ni ngo hagati y'isi duhonyorako n'ijuru harimo umwanya munini. Nicyo jambo risobanura ngo nk'uko ijuru ryitanguye isi niko inzira zanje zitanguye inzira zanyu, n'ivyiyumviro vyanje byitanguye ivyiyumviro vyanyu. Ibyo navyo bisobanura gute? Ngo nk'uko ijuru ritegeranye n'isi niko ivyiyumviro vy'Imana bitegeranye n'ivyande n'ivyacu. Hano hacabanura ngo nk'uko imvura na sheregi bigwa bivuye mu ijuru. Sheregi na ya masino yururuka avuye mu ijuru akanye cyane. Aya tugiye kubona ejo bundi mu kwezi kwa 11 no kwa 12 kuduga kugera mu kwa 3. Ngo nk'uko imvura na sheregi bigwa bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ariko bigatosa isi, bigatuma imeza ikera, igaha umubivyi imbuto abarimyi barima. Imvura ikeza ibyo barimye bakaronka umwimburwa. Ngo nujya ikamuha ibyo kurya, uko niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera. Abana mutuza, abana muhore, ngo niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera, ntirizogaruka ubusa, ariko rizoshitsa ibyo ngomba, rizosozera ico naritumye. Wada Yesu asifiwe. Aha ngo ijambo ry'Imana riva mu kanwa k'Imana ikaricisha mu bakozi bayo, ngo uko niko rizomera, ntirizigera na rimwe rigenda ubusa. Niba Imana yagusezeraniye kizogukiza, vyizere uzokira. Iryo jambo ryavuye mu kanwa k'Imana ntizogenda uko. Ntuzova muri Yesu utarakira iyo ngwara Imana yakubwiye. Niba ufise ibibazo biguhanze byinshi cyane byananiranye, ni wizere utarinze kubona ikimenyetso, kuko Imana yavuganye nawe ni y'ukuri kandi yo kwizerwa, izobishitsa. Ntuzova muri uyu mubiri itarabishitsa. Hari benshi twahawe amasezerano, hari benshi mugende muhabwa amasezerano, hari benshi mwabwiwe ko muzokubakirwa ingo nziza, abasanzwe bafise ingo mwarabwiwe ko bigiye guhinduka ibyo mubona bitagenda neza. Abasanzwe bafise ibibazo bitandukanye mu buzima, Imana yarabwiye ko igiye kubatabari bakize. Abasanzwe bafise abigwanyu bari kure yanyu, Imana igenda ibabwira kizobazana ikabashikana hano. Ni mu byizere ko igiye kubikora, kuko Imana yavuganye natwe ntiyigera ibesha no munsi n'umwe. Ikindi kandi umutima w'Imana, ico twobwa kigira kabiri, umutima wizigira Imana
urahabwa amahoro. Iyo umuntu yizigira Imana araronka amahoro. Kera gendaga bahakarwe kuri jewe uko nari meze kera nari umuntu ivyo gusenga numva ntibindimwo, nagenda gusenga higa ibyo mvuga nkabibura, nkavuga ati none gahemwe nk'ubu jewe mu gusenga namenya mvuga ibiki, nkibaza nkavuga amajambo abiri umunota umwe nkumva narusha, iminota ibiri aho nihanganye bayitatu aho rero ntako ntagize. Ariko iyo wamaze kugera mu Mana byanyavyo, ibyo ubwira Imana ntibibura. Honyine iyo ufashe umwanya wo gushima Imana byonyene birashobora gutwara iminota 10-20 ushima gusa, atana kimwe urabwira Imana ati Imana nifuza iki. Oya, gushima byonyene bikagutwara iminota 20. Kubera iki? Ushimira Imana ukiyumvira ati Imana ibuka jewe ndagushimiye kubera ko kera igihe mvuka nasanze iwacu dukenye, nasanze turi abantu turinda gucingero kugira ngo turye, nasanze turi abantu tubayeho nabi, nasanze turi abantu tujya kugenda kwa kanaka tukamubwira ngo wampaye isambu nkahinga tukazagabura, nasanze turi muri abo bantu. Haleluya. Ariko Imana yarakubwiye ubuntu uva muri ibyo. Ubu urumukire kubera iki? Kuri konte yawe urafise itariki yinjira ko amafaranga kinjira, ukagenda n'ikarata yawe kuri banki ukinjizamo, ugashiramo password, ibinoti bigatunukamo, ugaharura inoti gutya. Ubu urumukire ukagenda nyirinzu ukamwishura inzu tubatse, ukamwishura inoti utazi ngo zinjiye gute, nakazi. Icyo wakoze waryamye, wariye, wakaranze inkoko n'ifiriti, urenzaho amazi akonje cyangwa se akajuwisi, ubuzima burakomeza. Ngo we niwugire gute, niwihagararire gusa, ibisigaye izobikora. Dusenge namabwira abantu bageze mu Burayi, nimutaja mu ijuru muzoba mwisamayeho. Oho, muri Afrika wabyuka saa 10, siyo saa 11. Oya, saa 10 z'ijoro ukabura byutse n'ibitotsi niki, no ukaraba amaso niwakaraba kuko waruzi ko ahuza kunyura harurume, wakora aho gutyo genda ukaraba ugenda. Abandi kubera ko kanze mbere kaka nabatekereye ko nari ndizi ko biri bushike, ariko ntago murarya. Kareka iki ni giki akaneka korogati, iki ni giki. Icyo gihe rero uzindutse saa 10 wahitana igiti cy'umukaratusi ukagitonora ukagihekeye ukagenda wiborosa, urumva? Nta bya korogati, ibi byari bisaba kire babandi baba mu tuzamakaro. Oho, nibwo buzima twari twibereyemo, kandi bwaraduhimbara kuko twaragenda tukarima. Niba wagiye guca ingero ukarimira umuntu ukaronka ibyo ufungura, ubuzima bugakomeza. Ariko Imana iraraba iravuga ngo si byiza ko mukwiye gupfira mw'ubu buzima, reka ndabunguruze mugende kujya ku madolari. Imana iratuzana tugeza muri iki gihugu abantu ngo tuba turahuremo n'ibyago. Reka uhuremo n'ibyago kuko nta sida hamba, reka uhuremo n'ibyago kuko uri mwisi. Nubwo urara mu magorofa, nubwo urara mu etaje, ariko ni hehe? Ni kwisi, isi y'ibigeragezo. Ni kwisi hahandi Yesu bamutwaye ngo kugisagara kirekire, Imana Satani kamuhagarika ikamubwira ngo ibi byose uri kurabonesha amaso hariya hakurya, hariya ama etaje uri kurabona, ngo yose ngo ndayaguha ngo nibagira gute, ngo nibapfuka mukagira gute, ukansenga. Yesu aramubwira ngo toka Satani, reka kugaragaza Uwiteka Imana yawe. Ariko twebwe ayo ma etaje twayahawe ku buntu, ntitwigeze dusenga Satani habanamba. Nizo mpamvu rero niba waragiriwe amateka, waragiriwe ubuntu n'Imana, ukavanwa mwaburiya butayu, ukavana hariya ahantu habi, ukagera hano ukabona ku kwezi hinjira n'amadolari 500, wamara kwishura nyiri byondo ari we nyiri inzu ukamwishura, wamara kugenda ugasuma umufuka w'umuceri, wamara kugenda ukagura ikarato ya rengarenga cyangwa se intoryi, wamara kugura ikarato y'ijuwisi, ukaraba ugasanga urasigaranyeho amadolari 200 ubitse.
uvuga ataya reka ndayagendana ku mufuko nanjye ndumukire nimponyera tomati z'umuntu ndonke amadolari 20 ngira gute ndamwishura. Ico kiba gisigaye ni kwiyumvira aho wavuye ukavuga uti mubona nanje Yesu yagiriye neza nanje ndimwo, reka nanje ndondera umugisha aya madolari 10 ndayarungikira umuntu nzi kagowe twahorenye muri Afurika niyampezagira Imana yacu irahabwa iki icyubahiro. Kubera iki ukoreye umugisha wibutsa aho wavuye ntiwigeze wibagira, kwizera tutarinze kubona. Abantu naye mateka yanjye narababwiye je nari mu bantu ngenda mu murima nkagenda ntwayigunira. Yewe murabona biriya bigunira birimo imyenda biri hari murabona, nkagenda ntwayigifuko nkakiriya ngafati twebwe biriya biti binini bivaho intuzi isombe babyita ngo ni bipari, abandi ngo ni biki sinzi uko babyita, amazina atandukanye. Nkagenda nkurira hejuru nkamanura isombe nyinshi cyane zitagira igitigiri, noneho nkicara nkagitotora neza nkagenda ngasekura. Usanze ndimo kuzisekura wari kwibaza ngo ndi bugaburira abantu 10 kandi n'uyu umwe. Impamvu nasoromye nyinshi nizo zonka afite muri jewe, nta biharage, nta bugari, nta bijumba, nta mavuta, ariko hari iki? Hari ibintu bitatu. Nako hari ibintu bine ni byinshi. Icyambere hari amazi, hari isombe, hari umunyu n'iki n'ipiripiri. Ivyo bintu umva bize bingahe? Hari amazi, hari isombe, hari umunyu n'ipiripiri. Ibintu bine. Nta mavuta. Niba shaka kuza kumotamo amavuta, niba ufate kari agacupa gacupa banywera amazi hano murabuzi. Noneho kari agacupa kari kamazemo iminsi amamesa y'ijana kandi yarahezemo. Ahezemo rero ndi bugende fata ku isose y'isombe nsukemo nzungagize gutya nsuke muri za sombe, ubwo ndazige zimuta amamesa nta gukaranga. None ipiripiri nirindya bari bagikanije amazi hafi aho nsukeyo ijoro riravamo. Ariko ibyo byose Imana iravuze ati oya si ngombwa ko ukomeza kuba mw'ubuzima, urafite ijambo muri wewe ngomba kubwira abanyakanada ritware. Ubundi ngaha ndiwe ndarivuga, ubundi ngaha ndi wa muntu adashobora kunanirwa n'ikarato y'inkoko kuyigura. Urumva Imana ikora ikarato y'inkoko irimo inkoko zingahe? 10. Ubundi mu bantu bashobora kugura inkoko 10 z'inyama. Urumva kugirirwa neza n'Imana. Muri Afurika ndabyibuka uguze ikiro cy'umuceri. Uwo munsi niwahora aryama kare. Reka. Itiro wagira ngo yarigurishije hehe? Kure. Reka. Habonetse umuceri. Reka. Waguze ikiro cy'inyama. Warumva munoneka kamutware wanje ngo sinokura ko ngo udutongo dutanu tw'inyama nkoza. Reka waba wishi sose. Reka umugabo wa munsi yasumye ari uw'indambi yacha uwo munsi ntiyigera ateka mu buzima, ariko kubera ko yaguze inyama niwe yazitekera. Kubera ko yaguze inyama uwo munsi araja mu gikoni. Wewe umugore bazoza baguhakeye ariko baguze inyama. Bana Yesu. Keuzo azoyironka baguze inyama bataziguze guhera ku wa mbere ku wundi wa mbere ni mu gikoni. Urumva? Zabonetse nawe ja koga utembere uza gusanga inyama zahiye. Bana Yesu asifiwe. Nukuri birakomeye kwizera utarinze kubona. Ico gihe rero mu kurya inyama ntabwo bamera nk'uku kwacu. Uku kwacu warura inyama hano n'isose hano ugakoza byombi, niba ari n'ubugari niba ari n'umuceri ugasukako. Ariko icyo gihe barabanza bakazana isose gusa ukarya urwo rugari we ukoza mu isose. Ngo kugira iki? Muze kurenzaho agatongo kamwe cya kiro kize kimara iminsi 3 musukamwa amazi mukoza ubugari murenzaho intongo imwe. Bega ubuzima. Ariko abantu barabaririza bakakora saving bakumva ngo ivenga igiye gushika ngo tuzoja kubaga inka ryari.
bakagenda bagakoranya abantu 3-4 bakegururuka rwose bakarukubita hasi bakarubaga bagapanga amabase y'inyama bagatwara mu mazu bakabikamo. Aho tutoshimira Imana ni hehe mwokagira Imana? Imana yaduhaye ubukire, nubwo ubona ufise amadini atagira ukwangana ariko urumukire. Wibuka ko uri mu ba diaspora abantu ugaze muri Afrika izo se barikuraho ngo urumukire wazanye amadolari naho kumbe no kuronka tike yo kuza muri Afrika watsideni. Turabagire igihari rero dukorera Imana mu mpwemu no mukuri. Reka twibandanirize. Twari tuvuze ngo umutima wizigira Imana uraronka amahoro. Iyo dusomye muri Yesaya 26:3-4, Yesaya 26:3-4 havuga ngo uzozigama amahoro masa umuntu akwegamika ku mutima wiwe. Imana ivuze ngo uzogira gute? Uzozigama amahoro masa, amahoro atagira ikintu na kimwe, atagira uruvange, ngo umuntu yegamike umutima wiwe kunki ku Mana, ngo kuko akwizigiye. Banze ngiza ngo kuko agize gute? Akwizigiye. Ivyo bivuze gute? Bivuze reka nta karorero bana mutekereze bivuze iki? Nta karorero uzuraba umwana iyo ahungiye ku muvyeyi wiwe, iyo muhungiye ko akagera kuri we niyo barashavuye acatwenga acaseka. Kubera iki? Yizigiye ko ibiriko biramurondera byose ari mu gaturu, ari mu gikiriza, ari mu gituza cy'umuvyeyi wiwe, atakina kimwe gishobora kugira ico kimutwaye. Nta kintu niki gishobora kugira ico kimutwaye, gishobora kugira ico kimugize. Arabara ahantu hakomeye cyane. Hano rero ngo nimwizigire uhoraho ibihe byose, kuko uhoraho Yehova ari we gitandara cyamaho ibihe bidashira. Haleluya. Hano rero ngo kwizera ni inzira yonyene idushikana kugiranwa umubano w'ukuri n'Imana. Iyo dusomye mu Baheburayo 11:67, Abaheburayo 11:67 haravuga ngo kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara. Abaheburayo 11:67 havuga ngo kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, igaha impera abayirondera. Ukwizera niko kwatumye Nowa yubaha amaze kuburirwa n'Imana ibitari bwaboneke, akabaza ubwato bwo kurokora abo mu nzu yiwe, kandi niko kwamuhaye gutsindisha abari mu isi no kuragwa ukugororoka kuzanwa no kwizera. Mwibuke ku byabaye kuri Nowa, abwirwa ngo Nowa baza ubwato umwuzure ugiye kuza uhonya abantu. Ntabwo yavuze ngo none ibyo bintu byo kuvuga ngo umwuzure uzohonya abantu ibyo ko Imana yobikora, ibyo ntiyigeze abivuga. Canke ngo abe muri babandi bubu bavuga ngo ngo jengo sinigwa ndabaza ubwo bwato ngo niyaze rigahonya ngo abantu bose ngo mbona ngo ndashaka nanje ngiremo ngo ntacyo bitwaye. Cewe iyi mvuga abantu bavuga bakavuga ngo urupfu rwa beshi ngo ni nk'ubugeni, nama ndayivuguruza ati gute? Ikibazo nuko abapfuye mu 72, mu 88, mu 93 mu ntambara zagiye ziraba, nuko batogaruka kwisi ngo bakubwire. Igihe bari bakoranye nk'uko dukoraniye hano, hakaza abasirikari impande zose n'ibipanga n'imihoro bagenda batema burumwe, nuko uwo muntu atogaruka akakubwira. Igihe bagushikira bakaguhimbura hano, wumvise ari umunyenga w'ubugeni canke warababaye, nuko batogaruka ngo batubwire. Utsitara kwino byonyene gusa mu kanwa ngo yarararo ukababara. Iyo uri kukata imboga ukitema byonyene urataka. Iyo urimo urateka amavuta yagukatarukira urataka, kandi n'utuntu dutoya. Muga ngo urupfu rwa beshi n'ubugeni abantu bakanga kwihana ibyaha, ngo niba umuheru uzoza ukarimbura isi ngo ntacyo bitwaye ngo n'umuri tuzaduhiye ngo duhiye turi beshi. Wakubeshe ninde? None ni mu kihe gihe rero dukwiye gukoresha iri jambo ngo
ukwizera mu buzima bwacu, rya jambo tubonye ngo ukwizera utarenze kubona, ni mu kihe gihe ukwiriye kurikoresha nk'umuntu wamaze kuronka agakiza? Ni mu kihe gihe none? Niba ngo iyo turi mu bihe by'ingorane, aho tutabona uko bikorwa, ugasanga umuntu ku by'ukuri ageze kure akavuga ati Mana, ubu koko jewe urambona. Ibaze haragera igihe ukagera ahantu wibaza ati reko Mana, bitewe koko n'ibigeragezo ndimo kubona, mbona bitonze umurongo nk'abanyeshuri bari kuri defile, ubu koko nza kuvuka warasize sinyatire uravuga ngo kana kagiye ku isi, warabimenyeye cyangwa naje giturumbuka nta n'ibyuzi? Hari igihe umuntu ahura n'ibibazo akira gubwo gwego akibaza ubu koko kuba ndi ngaha ku isi Imana irabizi ko ndahari canke naje nciye muri njiye yapanya? Ukibaza ibyo, ariko nagenda kubwire ngo Imana irabizi ko hari, kuko ngo kuri wewe umusatsi wo ku mutwe wawe nawe ubwawe buzi igiti gihuza umubare, irawuzi. Ngo kandi utarava mu nda ya mama wawe ukiri urusoro, ukiri amazi mu nda ya mama wawe. Babaze ninde muri mwe atararya amagi? We nawe urarya? N'ukuntu uyajya gusumba abayoroye. Irigi nta numwe atararya, ikindi kandi nta numwe atararya umureti. Ngabone ko iyo umenye irigi rivamo amazi, ariko ririya rigi iyo utahahaje inkoko ntuyahononere ikarita ukayireka, uriya mu bantu bihangana, mu bikoko byihangana inkoko zirimo, mu bikoko bigira ukwizera inkoko zirimo. Inkoko itirigi yizenga izobona umwana, iri kukaritora ukarigurisha, ukarirya ukarikora nk'umureti, bibona n'amaso, ikakwihanganira urugo rwawe ntiruhunge, ikongera igateramo yandi magi, yizeye ko igihe uzogira imbabazi uzoyirekera n'amagatanu basi kayerarira ikaronka abana yabaronka, ngo we ngo wambikiye iyi nkoko ngo akira umuswi, umwana bakamutwara ireba. Mana yo mwica, Mana tugirire imbabazi. Rero iyo umenye irigi usangamwe amazi kurya niko bimeze mu nda z'abamama, ariko ngo Imana ukirajya amazi ukiri urusoro yari ikuzi, kandi yari yarakurobanuye kuzoyikorera, yari ikuzi. Rero ngaha iyo turi mu bihe by'ingorane tutabona uko bigenda, twibuka ko Imana tukiri urusoro rwa mama yari tuzi. Rero niwizere aho iryo jambo rirakora, utegereza kwizera ko Imana iri bukurokore. N'Imana igusanzaho ukumva ijwi ikakubwira, igatuma umuntu ati wowe uri kuraca mu ngorane zitandukanye, izere ko giye kugutabara, byizere. Haleluya. Kandi ngo iyo dusaba ugukira ingwara canke ugukizwa k'umuntu runaka, tuvyizere tutarenze kubibona. Ikindi kandi iyo tuba turi mu bihe ubona nta kintu na kimwe usigaranye, akarorero ubaye mu gihugu cyo mu Bushinwa, reka ndeke kuvuga mu Rwanda no mu Burundi ho hagowe, kandi ivugire mu Bushinwa. Ukaba mu Bushinwa, abandi n'umwana nk'uyu, okay, munyereke muri twebwe mw'iri shengero hari undi mwana muto ari mu nyuma y'uyu. Ugasanga umwana nk'uyu papa wiwe yaramaze kumuguriza konte, kuri konte y'uyu hariho amafaranga arimo zahabu zingana n'aka kantu, iyo kari zahabu uraza amafaranga yabarimo. Ugasanga umwana nk'uyu rero afite konte irimo zahabu ingana gutya, uri he mu Bushinwa. Ugaca usanga hari n'uwundi kujya kwiwe nibibazo, kuryama kwiwe nibibazo, ntagira hajyama, niba wundi agera mwijoro akaza ko ati none se ejo ko aho naryamye banyirukanye n'amahiri, uyu munsi uragenda gute? Barawirukanye mwibarabara, ariko hakaza ijwi rikamubwira ati umva ndakubwire wewe ugiye kuronka inzu ngahe mu Bushinwa, ugiye kuyironka. N'umuntu abibwiwe nta nuwazi wumubwiye, akabyizera ati Imana iyivuganye nanje ndayizeye. Imana icisha inzira aho zitari.
ukabona umutaji yaraje ati ngo tugende cyo kuguha akazi gacimutwara kaza kuronka akazi he mu Bushinwa kandi ariho yarasanzwe aba amereye nabi akaronka akazi kubera Imana agakora neza agashimwa akavuga ati kubera ko nashaka gutakaza ndaguhaye iyi nzu wiberemwo n'ibyangombwa ngibi uzobana y'umukozi wanje kandi nzoguma ndaguhemba ukaburoza inzu hehe mu Bushinwa. Bana Yesu asifiwe. Ukwizera ibyo utarabona kandi ukaguma utegereza n'isezerano Imana yagusezeranye wizeye kuzorironka. Iyo dusomye muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 29 haravuga ngo Yesu aramubwira ati wijejwe nuko mbonye hahigwa abatarinze kubona yamara bakizera. Uwo ninde? Yesu abwira nde Toma. Toma igihe yari amaze kuzuka akireka abigishwa. Umugabo Toma niba ari umugabo niba ari umusore simbizi. Toma aravuga ati niba uri Yesu koko nyereka ibiganza byawe ndebe aho bagutoboye narakubonye umanitse ku musaraba ndashaka ndebe baragutoboye mu rubavu zambura ikanzu turebe shira mu rushi numve ko ari kinogo. Toma ariko Yesu yarabikoze kugira ngo amwizeze ariko acavuga ngo muri Yohana igice cya 29 Yesu aramubwira ati wijejwe nuko mbonye hahigwa abatarinze kubona yamara bakizera. Imana tugirire neza. Imana iduhe kwizera tutarinze kubona. Kandi iyo dusomye mu gwa kabiri rw'Abikorine igice cya 5 umurongo wa 6 tubwira ko 8 ngiye kurangiza sigaje 20 yonyine. Ugwa kabiri rw'Abikorine 5:6-8 haravuga ngo nicyo gituma na ntaryo turinde mu mutima kandi tumenya yuko iyo turi wacu mu mubiri tuba tugerereye kure y'umwami wacu. Banza wumva ahantu ngo nicyo gituma tugira na ntaryo turinda mu mitima yacu tukarinda ukumva muri wewe mu mutima harakubwira ati ikintu gikore ntuzicuza ukagikora. Ariko ngo wibuke iyo wumvise ijambo rikwingingira kwihana rikubwira gukora ibyiza ntubikore wewe ngo uburi kure yande uburi hehe uburi mu mubiri wahe uyiwa ku rukoba wa mubiri ugenda wabona ikintu cya kanaka ukakubwira kuja kukiba atari gwawe nta mafaranga washizemo kugira ngo kiboneke ukumva umutima urakwagirije ngo ubone umubiri wawe ariko ngo genda ugiterura ugende si gwawe nugikora kukagitwara uzoba wivye. Ariko ngo iyo wemereye rero ubu uri mu mubiri kandi ngo kuba mu mubiri ngo bisigura kuba kure yande y'umwami wacu. Ngo kuko tugenda turongorwa no kwizera ngo ntiturongorwa n'ibyo tubona. Aha rero uwakubaza ngo Imana iba mu gihugu cyahe mu gisagari cyahe wabivuga gute? Iba mu gihugu cyo mu ijuru mu gisagara cyo umutima wawe. Haleluya. Imana iba mu gihugu cyo mu ijuru hariya ariko yaravuze ngo rimwugurure imitima yanyu mbehe kandi ngo ikwegereye kuruta iko impuzu ikwegereye. None impuzu iri ngaha ku rukoba Imana iri mwindani urumva. Abandi ngo none ngo kw'Imana yaramye byose gifise ububasha bwagutse ngo ikwira gute mu mutima w'umuntu. Bibiliya ngo Imana ni mpwemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no muki yo mukuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngo kuko tugenda turongorwa no kwizera ntiturongorwa n'ivyo tubona. Ngo egome turinda mu mutima kandi icyo turushiriza gukunda ngwiki nukugera kure y'umubiri nukwitandukanya n'ivy'Imana yanka tukaba iwacu mu mwami wacu. Iyo witandukanije n'ivy'Imana yanka ico gihe ngo buriko wegera mu mwami wacu indani handi tuzokwibera ibihe byose nta marira nta maganya nta madeni nta gupfusha nta kugwaza nta guhura n'ibibazo bitandukanye
ewe tuzoba tunezerewe, tuzahara ducuranga turirimba, turi mu munezero w'ibihe bidahera bidashira. Tugiye kurangiriza muri Petero wa mbere igice ca mbere umurongo w'umunani n'uw'icenda cendangiza. Petero wa mbere igice ca mbere umurongo w'umunani kugera ku w'icenda ndangirije hano. Haravuga ngo muramukunda naho mutigaze kumubona. Iyo bavuze ngo muramukunda inde? Yesu. Kuko kubera uvuze ngo Yesu na uvuze ngo muramukunda bavuga ngo Imana wapi? Imana bavuga ngo muramukunda, murayikunda. Hano bavuga ngo muramukunda naho mutigaze kumubona. Kandi nubu siba ngo naho mutigeze, nubu tuvugana ngo nubu na kandi nubu naho mutaramubona muramwizera, bibatera kunezerwa akanyamuneza kubwiza butovugwa, mugahabwa ikizanwa no kwizera kwanyu, nico gakiza ku bugingo bwanyu. Amen. Tizera aha hantu harasobanutse ngo iyo rero twizeye uwo mwami Yesu, tukizera iyo Mana yacu, ide yadusezeraniye bikadushikako, ico gihe ngo tuba duhawe ibizanwa no kwizera kwacu, kandi ngo n'ubugingo, ibizanwa no kwizera kwacu kandi hehe ku bugingo bwacu, tukabibonesha amaso yacu, kandi twarabyizeye. Yarungitse umuntu arabivuga ati hagiye kubibi ni mwihane mwitunganye, kandi koko mwaciye bugufi imbere y'Imana, murihana muritunganya, mwizeye iyavuze iciye mu kanwa k'umuntu mugendana, mwirigwana, mubana, muzi neza. Kandi wanashaka ugasanga Imana yaciye mu muntu usanzwe uzi n'ingeso ziwe zidatunganyije na kwijana, ariko kubera ko wizeye Imana yamuhinduye ikavugira muri we, ukayizera, ico gihe Imana ikaguharoka kukugororoka, bya bintu byose yavugishije ikabishikana ikabigeza kuri wewe, nuko amasezerano Imana yagusezeraniye ukayaronka, byose bikagenda neza, ukavuga uti hashimwe Imana yacu, iyo yavuze nkizera, none ibyo yavuze ndabirose. Bana Yesu asifiwe. Nayo majambo y'Imana dusangiye kuri uyu mwanya, nayo majambo y'Imana dusangiye, ikibazo ni kimwe, mbega muri wewe urizeye utarinze kubona Imana yo mwijuru niyikuzi gusumba uko jewe ndakuzi? Mbega nigiki cyotuma utizera Imana yo mwijuru? Niki cyotuma utayigamburukira muri byose? Niki cyotuma kigusubiza inyuma mu gakiza ukumva ugiye gusubira mu byaha? Nigiki nicaba gihari, uce bugufi imbere y'Imana. Imana yiteguye kukubabarira, yiteguye kuguharira muri byose na hose, kuko ari Imana nta rimwe itigera ibura kubabarira abantu bayo baciye bugufi. Nayo majambo y'Imana dusangiye muri iki gitondo, abayumvise mukayizera, Imana ibahe umugisha kandi bahezagire, kandi duhe guca bugufi imbere y'Imana. Amen.